Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abanyepolitike batandukanye ndetse n'abanyagihugu batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yatanga imihoho, kuko biboneka neza ko ataco ariko arakora kugira ngo atunganirize abarundi, kandi bikaboneka neza ko igihugu cinjiye mu ngorane zikomeye cane. Benshi bakabona ko igihe igihugu kigeze ari ahantu hateye ubwoba kandi hababaje, wamengo nta ndongozi igihugu gifise. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu baharanira agateka kazina muntu, abanyepolitike batandukanye ndetse n'abanyagihugu barengewe n'amabi ariko arakorerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, batanguye gusaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanga imihoho, kuko biboneka neza ko atantumbero n'imwe afise yo gutunganiriza abanyagihugu, mu gihe abanyagihugu bari mu ngorane zikomeye cane kandi zidashobora guhera, kuko barabona neza ko igihe intwaro izaba itarahinduka ngaha mu gihugu c'u Burundi, biraboneka neza ko ata kintu na kimwe kizigera gihinduka, ahubwo kugira ngo ibintu bigende neza birushaho kuba bibi, kuko mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi bari biteze ko agiye guhindura ibintu, kandi nawe yatanguye avuga amajambo aryoshe kandi ahumuriza, yerekana ko agiye kuzana impinduka zitandukanye. Niko ubutegetsi bwari bumeze mu ntwaro y'uwo wasubiriye umuhisi Pierre Nkurunziza, aho ibintu nka byose naho byari bimeze nabi cane, kubera ukuntu igihugu cari carapfuye cane guhera mu mwaka wa 2015, aho habaye amabi menshi atagira izina, abarundi batari bake bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakagandagurwa izuba riva, abandi bose babashije gutoroka bagahunga igihugu. Byose nyene bikaba byarabaye mu kiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko cy'umuhisi Petero Nkurunziza. Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi, abarundi bariruhukije bavuga ko agiye kubakura mu ngorane bamazemwo imyaka myinshi, ariko igiteye ubwoba kandi kinatangaje nuko aho kugira ngo ibintu bigende neza, ahubwo byaciye byakunyuka kurushaho. Amabi yakorwaga ku butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza ariyongera ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'ubutunzi bujya ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi bavuga ko aho ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi buri ari ahantu habi cane, kandi byerekana neza ko igihugu kigiye kwinjira mu bihe bigoye cane. Ni byinshi twabateguriye birabana nyine n'ibiriko biravugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abarundi isinzi bariko barasaba ko yatanga imihoho agaha abandi bashoboye gutwara ndetse no gutunganya igihugu, ndetse no kunywanisha abarundi bagatwara, kuko biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ntaho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi. Byose nyine turabibashikiriza mwido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, General Alain Bunyoni, aho hari amakuru ari kumuvugwaho adahumuriza, avuga ko hari akarwi kariko karategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kazamusanga mwibohero kakamugandagura, amaze bagahenda abanyagihugu ko General Alain Bunyoni yatorotse. Byose nyene bikaba biriko birakorwa mu nteguro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kugira ngo abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bariko barasaba ko apfungurwa amaze abacecekeshe, kuko arazi neza ko General Alain Bunyoni ari umuntu atoroshe, arazi neza ko naho yamupfunze ariko ataramuheza igihe agihema umwuka w'abazima. Akaba ari nyine hari amakuru nyine yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko aragutegura abantu bazajya kugirira nabi General Alain Bunyoni, bakamugandagurira mwibohero, amaze abarundi bagahendwa ko yatorotse, ibishobora kuba kuzana icyuka kibi cane mu butegetsi, kuko biboneka neza nyine ko General Alain Bunyoni afise
abantu benshi bamushyigikiye kandi bakomeye binyegeje mu mugambwe, akaba ari no mpamvu abenshi bavuga ko ari nabo bariko barica ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo abarundi bamenye ko Perezida Evariste Ndayishimiye atacyo ashoboye maze bamutembagaze ku butegetsi. Ibyo nyine bikazahita biha amahirwe akomeye cyane abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho Reveriyani Ndikuriyo ari gukora ibishoboka byose kugira ngo azenguruke igihugu cyose, aho ari gukora imyiyamamazo mu kinyegero gikomeye cyane yereka abarundi ko ari we mugabo w'ijuna n'ijambo, aho kunze kugaragaza Perezida Evariste Ndayishimiye ko ataho ashobora gukisa igihugu cy'u Burundi kuko no ku rugamba yari umutunyi. Byose nyine bikaba biri mu nteguro y'abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza bashaka nyine kwigarurira ubutegetsi babanje gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ari no mpamvu benshi mu banyepolitike batandukanye babona ko ariyo mpamvu ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bwapfuye, kuko biboneka neza ko indongozi ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi zititayeho gutunganiriza abanyagihugu, ahubwo ziriko zirakora ibikorwa biteye ubwoba byo guhezanya, nk'uko nyine mumaze iminsi mubibona, mwarabibonye mu rubanza rwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni, aho amabi yose yahora akorwa n'ubutegetsi yagiye hanze, ariko bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atagahunda na nkeya afise yo kureka igisata c'ubutungane kikigenga, kuko ibyigaragaje mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni ni ibintu byeretse abarundi bose ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yirirwa arira ngo ubutungane bwarapfuye, ariko nyine nawe niwe ubigiramwo uruhara rukomeye cyane. Kenshi benshi bagahita banabona ko ari bwa bujanja bwe na buswahili bwe yaherutse kwivugira, aho yivugiye ko afise ubujanja akaba n'umuswahili. Ibyahise byereka abarundi nyine ko amajambo yose yababwiye ko azabakorera ibintu ntabyo azigera akora, ahubwo ko nyine kwari ukugira ngo agumye abahende, nk'uko nyine byagiye byibonekeza mu nyuma. Hari amakuru menshi nyine tugiye kubashikiriza arabana n'ibiriko biravugwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibihangange biri mu mugambwe ku butegetsi bishaka ko General Alain Guillaume Bunyoni apfunguga, mu gihe we ari gukora ibishoboka byose kugira ngo General Alain Guillaume Bunyoni yicwe. Byose nyine bikaba biriko birategurwa mu nteguro ikomeye cyane. Wipfuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibiriko biravugwa n'abanyagihugu batandukanye bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abahunze igihugu ndetse n'abanyepolitike bariko barasaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yopfuma agatanga imihoho, kuko biboneka neza ko gutwara igihugu byamunaniye. Tubanze tubabwire kuri no nkuru iriko iravugwa cyane kandi ibabaje, aho Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo ashire amafaranga mu bisata biteza imbere igihugu ariko yashira mu mbonerakure, ariko ararungika mu bihugu bitandukanye kugira ngo zijye guhiga abahunze igihugu biganjemo abamenyeshamakuru ndetse n'abanyepolitike ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu wari wese bazi neza ko adakunda cyangwa se atagendera ku byiyumviro bya CNDD. aho ari hose nyine bariko bashizeho umurwi ukomeye cyane uriko urahiga abarundi bari hirya no hino ku isi bahunze igihugu kugira ngo ubagandagure, nk'uko nyine biri mu nteguro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariho benshi nyine babonera ko ayo mafaranga yagakwiye gukora ibindi bikorwa biteza imbere igihugu, we ahitamo nyine kuyakoresha ibikorwa biteye isoni kandi bigayitse byo kuhiga abarundi bene wabo. Ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ni ibintu biteye ubwoba kandi binababaje. Abarundi mu mahanga muragabe, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarabarungikiye abaza kubagirira nabi. Tumaze iminsi turonka amakuru avuga ingene ubutegetsi bw'u Burundi bwarungitse abasumyi b'urusako batari bake bajejwe kuneka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bari mu bihugu bitandukanye harimwo ibya Buraya, Canada na Amerika. Imwe mu nzira zakoreshejwe mu kurungika abakozi batari bake b'iperereza yabaye inzira ya Serbia. Imbonerakure n'abakozi b'iperereza bamwe mbere bari bazwi mu mabi akomeye bararungitswe mu bihugu bitandukanye bya Buraya. Benshi muri izo nderetsi bahawe akazi ko kurondera amakuru yose ajanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Abamenyeshamakuru n'abarongoye amashirahamwe yigenga bari hanze ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye. Umwe wese muri izo nderetsi arafise amazina ajejwe. Basabwa kumenya neza ubuzima bwa minsi yose bw'uwo bamutumye, aho aba, aho akora, aho anywera, aho akunda kugendera,
uko ashika muri ibyo bibanza amasaha n'inshuro ahagenda buri ndwi, abagenzi bakunda kuba bari kumwe ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane umuntu ashobora gukoresha kugira ngo amenye uburyo ki aho agusanga ndetse n'icyo ari buze kuguha. Izo nderetsi zirimo abantu bava mu moko yose, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore. Icyo gikorwa bagikora mu bwenge bwinshi cyane kandi mu ruyeri rukomeye cyane. Iyo bikunze bariyegereza uwo barondera bakaba nk'umugenzi bakamuganiriza ibyo akunda. Bakunze kuba mu bibanza bihuriramwo benshi mu Barundi, maze bakaguma bagerageza kurondera amakuru yerekeye abo babatumye kandi bakabikora mu ruyeri rukomeye cyane ku buryo bigoye ko wabatahura. Iruhande y'abo basanzwe barashitse i Buraya, hariho abandi baza bararungikwa guhura n'Abarundi bahunze bakabonana bavuye i Bujumbura. Ndamaze kuronka amaraporo bamwe muri abo bamaze gutanga bashitse i Bujumbura. Hari n'abatanga raporo z'ububeshi mu ntumbero yo gusigura gusa yo kuricinga amagara yabo ndetse no kugira ngo bakorere iperereza ariko bakarikorera nyine batabishaka. Hari uwundi murwi w'ibanga rwose, aho hari umutegetsi wo hejuru cyane mu Burundi ariko ariyegereza bamwe mu bagwizatunga b'abazungu bakorera mu Burundi, akabasaba ko bokwinjira mu mashirahamwe y'agateka kazina muntu mu ntumbero yo kumuronderera amakuru ya bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga ari mu buhungiro. Amakuru dufise avuga ko bano bantu bajejwe gusuma urusaku atari bo bajejwe kuzogirira nabi abo bantu. Abo bajejwe gutororokanya amakuru yose yerekeye abo ubutegetsi bwabatumye gucunga, ariko abajejwe kubagirira nabi ni abandi batandukanye n'abambere bazaturuka mu Burundi. Uburozi ni kimwe mu birwanisho ubutegetsi butegekanya gukoresha kandi bukaba buriko barakora muri ino minsi cyane, aho Abarundi nyine basabwa kwiyubara ku buryo bukomeye cyane bakirinda Abarundi bagenzi babo bari kuza babasaba ubugenzi ku buryo bwihuse. Abarundi bari mu mahanga ntibijajane ngo barashitse ngo aho bakingiwe. Abo bagenzi bariko baraduka na bamwe mu bari basanzwe barimwo abajejwe iperereza. Nk'uko nkunze guhanura Abarundi bene wacu ni ukwirinda gutanga amakuru yanyu n'amakuru y'abagenzi banyu canke abo muzi ko basanzwe baronderwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, gutyo muzokiza mwongere mukize benshi cane namwe ubwanyu mwikize. Mu minsi iri imbere tuzobaha ingene iperereza risigaye ryubatse mu gucunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu Burundi. Nimwe mu migambi tuzi iriko irategurirwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yimirije imbere. Imirwi iriko irakora ibyo bikorwa nayo nyine turamaze kuyimenya, turajya tuyishira hanze gahoro gahoro kugira ngo twereke Abarundi abariko barakora ikibi nk'icyo ngicyo. Tuvuye kuri iyo nkuru nyine y'agashavu gakomeye cyane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gufata amafaranga yagakwiye guteza imbere abanyagihugu akayirungika mu bikorwa byo guhiga Abarundi bahunze igihugu. Amakuru yacu tuyabandanirize ku nkuru nanone iriko iravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho Abarundi batari bake batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yakora igishoboka cyose agatanga imihoho, kuko biboneka neza ko ibikorwa ariko arakora biriko birerekana neza nyine ko ata kintu na kimwe ashobora kugeza ku Barundi, kuko muramaze kubona ko ahantu ubutunzi bw'igihugu bugeze ari ahantu habi cyane kandi hababaje. Akaba ariyo mpamvu Abarundi isinzi bariko baratera ijwi hejuru bagasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko ataco ashobora gushitsa ku gihugu, kuko ibikorwa biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni ibikorwa biteye isoni cyane kandi ni ibikorwa bibabaje cyane, aho ubu ngubu atadolari riri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho nta gitoro kiriko kiraboneka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibiriko biratera ingorane zikomeye cyane abanyagihugu, ubuzima bukaba bwahagaze mu gihugu cyose kubera ukuntu ibura ry'igitoro ribandanya kwibonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose nyine bikiyongera ku bindi bibazo biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho atasukari ihari mu gihe Sosomo yamaze kugara imiryango yayo. Ibi byose bikaza byiyongera ku bindi bibazo bitandukanye bijanye n'ibiturire ndetse
n'ibibazo biriko birakorwa n'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho biboneka neza ko ubutungane bwapfuye, ariko benshi nyine bakabona ko impamvu ubutungane bwapfuye ari ukubera ko bwicwa n'abategetsi bakomeye cyane harimwo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose nyine abarundi babyihweje babona ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora kubashikana, akaba ariyo mpamvu bose batanguye kuvuga ko yapfuma agatanga imihoho, kandi bakavuga ko bazamubaza ibyo yabakoreye, harimwo nyine nk'ibyo yagiye avuga ntabikore, kandi akaba n'amabi menshi yabaye ku butegetsi bwiwe. Akaba ariyo mpamvu asaba ko yakora ibishoboka byose agatanga imihoho batarajya mu mabarabara ngo bamwamagane, kuko biraboneka neza ko ibikorwa biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibikorwa biteye ubwoba kandi bibabaje. Tuvuye kuri iyo nkuru nyine y'abarundi bariko barasaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanga imihoho, amakuru yacu tuyabandanirize ku nkuru nanone iriko iravugwa cyane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye hari akarwi ariko arategura kazajya kugirira nabi General Alain Guillaume Bunyoni mu ibohero kugira ngo agandagurwe, amaze bazavuge ko yatorotse ibohero. Ibizatuma nyine Perezida Evariste Ndayishimiye agira ingufu zihambaye cyane, kuko arazi neza ko ubu ngubu naho General Alain Guillaume Bunyoni yamufunze, azi neza ko atamahoro ashobora kugira, kubera ko azi ko General Alain Guillaume Bunyoni afise amakuru menshi ajanye n'ubusuma buriko barakorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu c'u Burundi, kandi akaba azi n'amakuru ajanye n'idosiye ikomeye cyane iriko iravugwa muri no minsi ijanye n'urupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amugandagure. Byose nyine bikaba biriko birategurwa mu kinyegero gikomeye cyane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yateguye ko nibamara kumwica bazanyegeza ikiziga ciwe, bamara kukinyegeza bakabwira abarundi ko yatorotse. Ariko abarundi isinzi ndetse n'abakomeye cyane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi bakaba bavuga ko batazigera babyemera, kandi bakaba bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose bagatabara General Alain Guillaume Bunyoni. Mu buryo bwo kumutabara harimo no gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo nyine nabyo bikaba biriko birategurwa n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yishe igihugu, kandi bakabona ko yahemukiye umugambwe yifatikanije n'abansi b'umugambwe ndetse n'igihugu muri rusange. Byose nyine bikaba biriko birategurwa mu kinyegero gikomeye cyane kugira ngo abo ngabo bazatembagaze Perezida Evariste Ndayishimiye, amaze babone gufungura General Alain Guillaume Bunyoni. Hari n'andi makuru menshi ahambaye cyane ariko haravugwa mu mugambwe ku butegetsi, turi buze kugaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Wifuza kuzajya bamambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni uguvyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.